Amahoro y'Imana abane namwe turabakunda gose cyane. Murabizi ko kare naberetse akavideo kazambaga z'abaprofete hano perezida arimwo abamanamaza. Iyo video mwayibonye, nabona yasize kuri YouTube, yagiye kuri Facebook. Abari kuri YouTube muri kino kiganiro muze kuyiraba kuri Facebook, irahari nasizeko. Mugabo uyu munsi iyi video ngoma ndabereke ni vyame ndimaze igihe ndiko nababwira mukantuka. Nababwiye nti abategetsi bacu guhera muri 2009 ku ntwaro ya Petero Nkurunziza bimbo butare kugeza uyu mwaka turimwo, mugabo ubwo butare tutazi iyo buja niyo buva. Bimbo butare inzabo barimvye guhera muri 2009 na 10 na 11 na 2 na 3 na 4 na 5 na 6 na 7 8 9 20 21 na 2 na 3 na 4 bimba ubutare bw'u Burundi. Mbe mwibaza yuko ayo mafaranga yaja hehe? Yaja mu nda z'abategetsi. Mbega abategetsi boba bariko barabibazwa? Igisubizo ni oya. Reka mumvirize perezida hano ariko abivuga. Ku butare navyo nyene mubitegere neza. Ku butare nagira ndakubwire yuko ubu ikisata cy'ubutare n'umugambi wa leta. Kubera iki ari umugambi wa leta? Twasanze abantu bose bimvye butare, murabazi namwe mugenda muze murabazi umwe muti wewe ko tuzi wimvye butare washoye twereke nigiki wazanye mu gihugu. Sawa, ngira ngo hano muravyumvise ngo mugende mwibarize abimvye butare bose muti twereke nigiki wazanye mu gihugu. Bisigura ngo kuva mbere bimbo butare amafaranga barayiba, amafaranga baranyuruza ava mu butare. Perezida hano arabizi ko abo bantu atana kimwe ngaho bakoze kubera amafaranga yava mu butare. Ubu naho mwimuke mubaza bano ni bande? Barafashwe, barapfunzwe. Ni gute umuntu yoshobora kwiba itunga ry'igihugu harimwo ubutare? Perezida akavuga ngo genda mubaze abavyimvye ico bakoze mu gihugu cyayo, mafaranga yakoze mu gihugu, kandi bazi ko ubwo butare biba ari ubutare bw'igihugu. Iyo uri mu itongo leta irazi kagukuraho ngo have tuguha handi aha na ha leta. Ni kuvuga ngo uwo muntu yivye ubutare yabwivye leta, uwo muntu yivye amafaranga yayivye leta. Perezida tubwira ngo tugende tubabaze, mugabo ntatwereka ingene yabapfunze. None perezida agomba ko tumenya ingene babitwaye cyangwa tugomba kumenya ingene yabahanye, tubone uburyo yabahanyemo. Bisigura ngo bano bantu batembeje igihugu n'abategetsi bo mu Burundi. Perezida arabazi. Twebwe rero abarundi ntabwo dushimishwa nuko perezida tubwira yuko abazi atacari karakora. Dushimishwa nuko yobafata akabatwereka akabahana, ni naho nabandi bazotinya gusubira gukora icyaha nk'icyabandi bakoze. Mugabo uyu munsi nimba atagomba kubahana, nabandi bazoza bakora amafuti nk'ayabo ubwa mbere bakoze, kuko abambere yabavuze gusa ntabahane. None nka perezida abuze izahe imbaraga zo guhana no mabandi y'ibitunga ry'igihugu? Ubu rero suko bimeze. Ubu twarahinduye ajya amategeko agenga ubutare mu bintu bita partenariat public privé. Umwe wese ni kuco yazanye. Ni kuvuga yuko ni haba mugwiza tunga yazanye amahera nganuku yo kwimba ubutare kugira bikunde ko tubwimba, ategeza kuronka ayo mahera yiwe n'inyungu yayo, birumvikana. Hanyuma leta nayo igatwara ayayo kuko yazanye ubutare nawe yazanye amahera. Mugabura rero mwaza hasi. Muga rero webwere muca muvuga ngo muti mbega 20% muki, ngira ngo turi kumwe n'umushikiranganje ngaha. Muga ndazi yuko ko wewe wabiharuye, siko nibaza ko atariko siko yabivuze n'umuvugizi wa leta. Ni bya bindi bamuza murafata ikintu mucumvirize neza, mucumvirize neza. Hajya harimo n'amahera azoguma arindiriye kugira ngo imashini zikwamye
zize zikogwe cyangwa zisubirizwe hajya arimwo yose mugabo ajya 20% we niyo wabonye ajya 80% niyo acaja mu bindi mugabura rero umwe aza gukora ibi ubundi aza gukora ibi umushikiranganje nagire ico bivuze ko hano ivyuma ntabwo vyama bipfa buri munsi, ivyuma bipfa rimwe rimwe mu mwaka, mu myaka ibiri, mu mezi angahe, ntabwo bitwara n'igice ca 10% by'ubutare bw'imbwa. Imagine amafaranga ni menshi gose cyane bategetsi, amafaranga ni menshi cyane, ngira ngo nko mu myaka ibiri hashobora kuba nk'ikintu gipfa gishobora gutwara nk'ibice 5% cyangwa ibice 10%, ariko leta guhabwa ibice 2% vyonyine ni uguhombya igihugu. Nimba muri iyo myaka 2, 3, 4, 5 muri abajya abantu barose ibice 80% atacuma kirapfa, bisigura yuko aribo bazotwara amafaranga menshi. Byaba byiza ahubwo leta yari kuvyemera ikazotwara hafi nk'ibice 60%, bakazogabura ikindi gice gisigaye ngo basane ivyuma vyo bavyangiritse. Nta cuma gihari cyama gipfa buri gihe. N'imodoka ari imodoka ntabwo yamipfa buri gihe. Ubu nusuma bakoresheje baratwivye turuke kuba ibijuju cyangwa naho twabikoze tubibona. Murakoze cyane nyene cyubahiro mukuru w'igihugu kumpa ijambo. Uko mubivuze nuko bimeze, nagira ubwa mbere mbwire wabajije ikibazo n'abarundi babimenye, nuko mu butare igihugu mu bisanzwe cyahora gisahurwa bimwe biteye ubwoba. Igihugu cyahora gisahurwa bimwe biteye ubwoba. Ubu nta mpamvu mwabarundi mwibaza gisahurwa nabande, cibwa nabande? Abo basahuye igihugu n'abanyamahanga canke n'abarundi? Nimba ari abarundi basahuye igihugu bapfungiwe he? Ugasanga amasosiyete aje avuga ngo tugire societe mixte. Muri societe mixte wumva muza kugabura kuvyo twita dividende, muza kugabura n'igihe yungutse, ariko uko byakabaye kose wazubona aje kudekarara ku mwaka uheze ngo ntaco nungutse, ukamurindira agasubira agakurundi mwaka wa kabiri ngo ntaco nungutse, mugabo yashoye ubutare bwagiye. Rero niyo twavuze duti murabe nk'umuntu azi kubaga neza intungwa, akaza akakubwira ati umuntu uragiye intungwa mpereza imwe ngende kuyibaga ndayigurisha ku migeto imishikake amahera nzokuzanira. Intungwa wayimuhaye tuvyumvikane, aragiye arayibaze, avuze ngo kubaga kuza byamiri twita gucinja ngo byamutwaye amahera, gukuraho urushato n'ivyo muna ngo byamutwaye amahera, ngo yaguza amakara, ngo yaguza kunyu, yaguza agapiripiri, yanahonjeje wewe kumbure, akaza akakubwira mu nyuma ngo nahombye nani. Intungwa yagiye muga aje kubwira ngo yahombye. Ivyo rero nivyo twansi tuvuga duti ingo ubutare bwo nabuguhaye nabubonye burimwo ima hama ugira ishore banzu mperezi, wahomba wareka nabubonye banzu mperezi ayanje nshiri ruhande, waharuye nabi uragenda wenyene. Nivyo tuvuga abe mumva ko 20% nkanye n'umutahi twe tuba twayaronse ubwa mbere, turumvikana. Hanyuma ibisigaye rero nivyo nyene abwiza kubyaza umusaruro ubwo butari akagwiza umwimbu kugira ngo dusarure vyinshi. Hari bizokenegwa amamashine, gusubiriza ivyapfuye, guhemba abakozi, hariho amatagisi abwiza kuja muri leta, ni vyinshi cyane. Niyo mpamvu mureke dukore gatonyi hanyuma turabe uko bizogenda, ko tuzobikurikirana kurya tuzobikurikirana kurya umwana kurikira
nyina w'umwana akurikira umuvyeyi wiwe igihe ariko aratembera. Niko tugiye gukurikirana ubutare turabe ico bwofasha igihugu. Murekere dukore, hanyuma ikindi naco no kumenyesha uko amashirahamwe akora ngaha. Amenshi yashobora no kuba amashirahamwe y'igihugu, amashirahamwe novuga y'abarundi, kuko menshi araza twiteza imbere, yindi society kazi ukayihereza ngo uje kwimba nkuko kandi hazi zivuye hanze. Reka rero iyo ni ntumbero twafashe kugira ngo turabe ukuntu dukura umusaruro muri ubwo butare dufise, hanyuma uzoje tubaza rero nyuma y'umwaka mbe vyagenze gute. Koze cyane ngira ngo uravuze ingene kare batwiba icyo bita ngo societe mixte, nagira ntange akarerero kamwe kijya tererare tukiriko n'ubu turahazana. Baragiye ngo bagize ngo societe mixte. Iyo societe mixte ni yari kwimba ubutare, novuga bari kuyiha leta n'ijya yindi societe yo hanze, baha umutahe iyo societe nshasha, hanyuma bakayiha uburyo bwo gukora. Ntibigeze bayiha uburyo na bukeyi, ahubwo waciye umutaka wabo kugira baze kwimba, baca barashora muga ntibigeze bazana. Mugaragenda ndabwire naho biruko haba harimo uruhara rw'indongozi zimwe zimwe, kuko nta muntu yoshora ubutare bungana gutyo ntazane n'ifaranga na rimwe mukaguba mwirekera nyene ngo bigende uko. Nivyo papa, nivyo papa, nivyo. Nukuri kw'Imana bitagizemo uruhara n'indongozi ntibyo shoboka. Ibi perezida avuze hano nivyo, nukuri ntabwo vyogenda bitagizemo uruhara n'indongozi. Nivyo shoboka bitagizemo uruhara n'abategetsi. Nivyo shoboka bitagizemo uruhara n'indongozi. Ibi nivyo kunda, nukuri kuzina ry'Imana ntabwo vyo kunda. None ibi bintu vyo kwamamo abantu atacu babazaniye ejo mukabasubizamwo. Umviriza rero, nimba leta ibona itabishoboye, nihamagara abarundi bavyiyimbire, bigosorere, bikuriremo amafaranga murabe yuko batabishobora. Ikibazo rero n'abategetsi, bino bintu bariko baratubwira nibige guhana bano bantu bakoze amafuti. Badahanye bano bantu bakoze amafuti, nejo ubutare buracimbwa. Birababaje guhera 2009 kugeza uyu munsi imyaka 20 hafi rahakwa. Imyaka 20 canke ngira ngo 16 iraheze bwimbwa leta idahana bano bantu. Abo basuma bari muri guverinema, abo basuma bari muri leta, ahubwo nabicanyi, muri abantu b'inkozi z'ibibi, muri abasi b'igihugu c'u Burundi, muri abantu banku Burundi, muri abantu mutitaho Burundi. Iyo abamwitaho Burundi mwokoze impinduka. Nitubona bihindutse tuzovyemera, bidahindutse ni mwebwe basi b'igihugu bategetse. Perezida nawe wavyumvise, ntabwo ndimo gusuzugura, ntabwo ndimo nkugaya, nkuko wabivuze ngo ntivyashoboka bitagizwemo akaboko n'indongozi. Mwebwe nimege kibazo nimwe basi b'igihugu. Rero reka kuvuga muri ko muratwenga, reka kuvuga muri ko mwerekana amenyo. Ni muhane mwiruke kuri abo bamenja b'igihugu, mubapfunge, abananiranye mu barase. Narababwiye niyo vyabananira muzompamagare mu mikigo runaka je nyobora, nzobarasire ku mugaragaro, hako bonona imiliyoni 10 z'abarundi. Hako twabura imiliyoni 10 z'abarundi zikagwa mu kaga, twapfuma tubura abo bategetsi bake bigito. Viviane, tu m'as fait comme ça. Viviane, c'est toi qui m'as vidé les poches. Oh Viviane, oh Viviane, oh Viviane, oh Viviane, oh Viviane, why you do me like this? Oh Viviane, why you leave me so blue? You left me no reason, no goodbye. Watching our love die. Oh Viviane, ulikimbilia mali ukacha upendo wa kweli. Mwanza kunalia moyoni naumia kweli. Wakuriki visayangana,
wirengagiza ubwo twakundana. Wanyijeje ko tuzobana, umvyarira abana, kari jewe tuzosazana, tutazokwahukana yo. Rudi nyumbani, urukundo rusumba amaronko. Viviane, tu m'as fait comme ça. Viviane, c'est toi qui m'as vidé les poches. Oh Viviano, oh Viviano, oh Viviano, oh Viviano. Viviane, tu m'as fait comme ça.